Isaha zitandatu zirenga ko umunota 11 ni wa mwanya wo gukurikirana amakuru yacu mu Kirundi nayo twashikirizwa na Bigirimana Ahmed. Ndakuramukije Bigirimana Ahmed ngakazi mu makuru y'uno munsi. Ndakuramukije Tofi, ndabaramukije namwe inshuti bakunzi muri ko muratega amatwi ibiganiro vya Radio Magara Times FM. Nongera ndabaha ikaze mu makuru y'uno munsi igenekerezo rya 2023 Kigarama mwaka 2019 n'akabagizwe n'inzingo nkuru zikurikira. Mu gihe abanyeshuri baba bari mu buruhuko ntibikwiye yuko barera amaboko habwo karakajyo keza gukora udukorwa utunaturiya kugira ngo bashobore kwitungunganya bazoronke ibikoresho bizobasubiza ku mashure. Ngo ntibikwiye kugira isoni mu gihe kwiga imyuga itandukanye, aho ni mu gihe harabanka kwiga imyuga iyi niyi ngo ni y'abakenyezi canke iy'abakobwa. Mu gihe twimirije imisi mikuru abakora akazi ko kubarira muri kino gihe afise akazi keshi cyane kandi bigatuma babura n'umwanya wo kuja kuruhuka. Amakuru mugiye kuyashikirizwa na Ahmed Bigirimana mukanya idonido ya makuru. Muri Radio Magara Times FM. Ndasubiye kubaramutsa. Mu gihe abanyeshure baba bari mu buruhuko ntivyabikwiye ko barira amaboko ahubwo karakajyo keza kugira ngo bashobore gukora udukorwa utunaturiya tubateza imbere bagashobora kuronka udikoresho bazokoresha ku ishure. Ni inkuru dukesha iteriteka Estera asanzwe yakoze na cyane umuga wo kudandaza imisigati muri kino gihe c'uburuhuko. Reka tumutega amatwi yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Abanyeshure kuko ubu tugiye kwinjira mu buruhuko kuko nubwo tugiye ntibisigura kwinjira mu buruhuko ko ari ukutsa twicara kuko dukenera byinshi ku ishure barakenera agakaramu agakaye ndetse n'amafaranga ya minerval. Kuri ivyo byose nitwoca tubihebera abavyeyi turashobora kubafasha tuharondera ukungene tworonka n'agatahe tukadandaza. Kubisanzwe jewe narondeye ukungene cangira ndandaza imisigati mubona kugira ngo nifashe ndaye ko noronka n'akaramu. Kubisanzwe turashima uko biri kose nubwo tugenda kurangura hamwe tukabura ahandi tukaronka, urumva daraho duhura navyo tukaronka tukarangura. Kubisanzwe rero turashima kuko baronse biratuma twunguka ko n'amafaranga makeyi tukaronka agakaye canke agakaramu. Abakopesha ntibabura baraza bakadukopesha natwe ntimushobora kumenya yuko yishura nuko atishura. Hari abo twizera yuko babishura abo tukabakopesha bakatwishura nk'uko umuntu abaje ari rya mbere nawe nyene ashobora kumugeza ati kandi amukopesha ashaka akayaherana canke akaturiha. Ahubwo nka jewe kubganje ico nobahanura umunyeshure yo bagiye mu ruhuko nta kwicara ahubwo nuko yorondera agataha atagafisa hagasaba umuvyeyi kugira ngo nawe nyene afashe umuvyeyi mu kurondera mu kumufasha kuko n'abavyeyi kenshi birabagora. Akadandaza akaronka n'ingene yoronka agakaramu canke agakaye ndetse mbere n'Imana igahetsagira akaronka minerval. Reka amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'imyuga. Ngo ntivyari bikwiye gutera isoni gukora imyuga itandukanye, aho ni mu gihe bamwe banka kwiga umwuga uyu canke uriya ngo nuwa abakenyezi canke abigeme. Ivyo navyo twatubwirwa na Gahuturemi akora umwuga wo gushona amashuka mu gihe asanzwe beshi bavuga yuko ari umwuga w'abakenyezi. Akaba kandi anatubwira yuko uwo mwuga awufatikanya n'iyindi myuga. Reka tumutega amatwi yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Oya nta soni namba bintera kuko umwuga n'umwuga nta mwuga w'abamama canke w'abigeme. Umwuga n'umwuga ingorane urazi mu mwuga wo nta uburi ingorane kimwe gusa umwuga ukiwutangura biragora. Hama turacagerageza kurondera ukuntu turaba ukuntu twometriza neza, hama nitwabimenya tuzogira icyo tuvuze hanyuma. Hanini nifuze yuko nomara kumenya neza nogerageza uburyo bwo ntaraba ko hari icyo noshika ko nanje nko kumfasha munashobora kubesha abana. Siyo mwuga wa misi yose ariko mfite n'undi mwuga ndamwa hama n'ikirovyi naco nyene ndagikora. Kira kintu cyose ndagifatira umwanya wacu. Umwanya ntari muri salon cyamba ndateramira ku mashuri. Ndashona imjazo nkashona makunguru nivyo. Tukiri mu myuga nyene abakora akazi ko kubarira impuzu muri kino gihe hegereje imisi mikuru ngo bafise akazi keshi cyane ku buryo bataronka n'umwanya wo kuruhuka. Bagira ko kandi bakabona yuko n'ingorane bahura nazo ari uko beshi baca bita ababeshi, aho ni mu gihe uwaje gukoresha impuzu adashoboye kwironkera ku gihe bavuganye. Ivyo navyo bikaba bitabavako. Nduwayezu Eric numwe musanzwe akora aho kazi ko kubarira impuzu arabitwiganira nawe yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Hawabukuru.
Nakazi keza cyane ko gushona akasho kacu tubonamwo nuko kadutungiye mu muryango kandi niko dukorera n'abantu bakabishima ako niko karusho mbonamwo kanini muri no minsi mikuru tuba dufise akazi kenshi ku buryo ko ushobora no kubura umwanya wo gufungura usanga tuba dufise akazi kenshi cyane kenshi mugabo nawe tuba tugafise abakiriya bamwe mutabatunganiriza ego nk'amatariki yegereje twashobora gufata tukakira impuzu zigeza dushobora kumara mu gihe ubuze mu nyuma nk'amatariki yegereje uwo muntu dushobora kuba tumwakira tumaya tukamwihoza akagenda ahandi bidakunze naho hama akarindira mu bisanzwe harya kano kazi n'akazi kagoye cyane urashaka kuba uriko wakora nk'impuzu y'umuntu akacaza nk'umuntu ukacumwakira ukacusanga uriko uratevya muri mwe n'ubwo buryo muga nko mu minsi mikuru hari ikiringo tugarukiriza ko kwakira k'impuzu kugira ngo abakiriya ntibagende bababaye bavuga ngo abatayiri ngo turabesha ntambamye dukunda guhura nazo hari igihe bishika ukagwaye umukiriya w'umubwiye ko ugwaye wowe nagutahura usanga gumavuga ngo cyakindi nyene ngo abatayiri ngo murabesha yego bikagenda muri mwe n'ubwo buryo canke naho gafatirwa n'ibindi usanga usimbe nko muri vyegwa nk'udukoresho bamubwiye nk'uko akashaguma avuga ngo uramubesha iyi akaba ari nayo nkuru ya nyuma durangirije ko amakuru yacu y'uno munsi reka ndabashimire inshuti bakunze muri yateze amatwi reka nkengurukire bagenzi bacu mu gisata cyo gutorokanya amakuru yadutorokanirije ntibagiye gukengurukira Ciza Ja yari mu buhinga bw'ivyo matumye amajo bashikira amakuru nayo mukamwa yashikirijwe na Ahmed Bigirimana naho butaha Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM